Ni kuvuga ni Miss Ngoma. Nzoba ari Miss Ngoma gusa ufite wewe uri anti. Uvuka Igitega. Nubi Igitega canke mama wawe avuka Igitega canke papa wawe avuka Igitega. Urafise urusha rwo kuparticipa muri Miss Ngoma. Kuko twavuga uti dushiremwo kira muntu kuko ivyo gihe tushaka gukora indi Miss mu yindi ntara. Tukubone muri Miss Ngoma tukubone kandi no muri iyo ntara. Oya cyo twavuze uti dukeneye umuntu w'umunyegitega canke se wiwe avuga Igitega canke mama wiwe niwe twakorana muri no mwanya two dutegura Miss Ngoma cyo twanayise Miss Ngoma parce que urabona ni naho kwa turabikorera vyose. Ikindi nacyo cerekeye umuduga ni ngombwa uzo buhari gusa turacha hari abayitwemereye bahari natwe turifuza yuko MC turifuza neza yuko uwa mbere yotahana umuduga ndasabye cyane yuko aba Miss cyane bokwitabira kino gikorwa kuko kirakomeye cyane zo yinuvyiza kuko utaje uzohomba yego utaje uzohomba. Yes, bakunzi bandaho TV ndabahe mwaramutse cyangwa mwiriwe nkuko bisanzwe mukumwe na Andy the MC the Ninja number 1 kuri micro kuri kamera mukumwe na the Ninja number 2 dosi no muzi turi kumwe n'umwe mu bantu twabonye imbere muri bajya batunganije Miss Ngoma y'Igitega turamutoye dufite amakuru menshi kumwe tugomba kumubaza hari byinshi byinyegeje batashitse kumugaragara ko no muzi dushaka kubishira kumugaragaro nkuko turabaravye atigera baswatinga ndakuramukije bro ni meza uzi ku izina rya Kendi Kevino tubona baje yawe tukakubona neza kufise na karanga muntu ka bijya bikijya evenement murimwo uri nk'igiki muri bijya bintu bro wewe upresentwa koma ego hajya muri Miss Ngoma bijya ingoma events ni nk'umu designer wabo nivyo bijya afishe ibintu byose uzobona bisohoka kenshi biba birishaje naje ego nkuko uri mu designer wabo ufise utuntu twishi kumbura ubuzi nkuko nawe uri muri event kandi waragaragaje kuri urimwo ko twarakumora muri bajya abantu bari imbere warimwo ariko hari makuru menshi yatashitse neza yasohoke yashikira abakunzi b'umuziki ndundi cyangwa abakunzi ba entertainment muri rusange turashaka kumenya no kumenyesha abantu isinzi rikeneye kumenya bijya bintu hari byinshi byagiye biravugwa bivanye n'ama event y'ama Miss Ngozi byagiye biravugwa byinshi bitandukanye n'igihe tandukaniro rigiye kuhaba muri ijya event yayo n'igi event zahabaye icyambere na mbere kwanza nuko ijya Miss ijya ari kuravuga Miss ku Gasaka bitandukanye cyane na Miss Ngoma cyane kandi birenze nimba muzokwama mufata ijya Miss ku Gasaka muyigeranya na Miss Ngoma vraiment naho bisabisaniye hama hari ibintu byinshi cyane muzobona gusa turacyafise igihe turacyafise ibintu tuko turategura byo gukora byinshi kandi vuba cyane muri amezi nyine muzobibona byinshi kandi bitandukanye ivyo nyene byinshi tuba dushaka kurondera urusaku n'ubusu twabwira tubumenyesha abantu hakiri kare turumva neza ko mwiyemeza ko ngo wambere ashobora kuranka nk'umuduga mbega uwo muduga nuyihe nzira mubona ko muzobicisha mu muronka amahera yo gutanga uwo muduga ku wa mbere cyangwa se nimba mwe mungora ko muzotanga umuduga uwa mbere twabonye bavuga ngo yaronse ama sponsor ku ma banki amaki ama association agiye atandukanye namwe muronka sponsor hehe ku buryo mushobora guhereza uwa mbere umuduga mu bisanzwe izo ndibaza muko bivuga ko bivanye na kubera mwabonye ya sponsor ya Volcano yari hajya kuri no mwanya dufise Volcano niyo yamaze kumva twarasabye sponsor umva niyo yamaze kutwemerera yuko twaba turakorana muri kino gitwo gutegura Miss Ngoma hama ikindi nacyo cerekeye umuduga ni ngombwa uzo buhari gusa turacha hari abayitwemereye bahari natwe turifuza MC turifuza neza yuko uwa mbere yotahana umuduga ego abantu rero kuri no mwanya bafise amakuru yavyemeza ko bazoronka umuduga ariko nk'ubura ariko uratanga amakuru avuga ntibiro abasiri muri make no sinavuze ko bitari abasiri biramutse umva abamaze kubitwemerera baramutse babidukore nkuko byo babitunganijwe byo bizogenda neza cyane ngomba umuduga zo buhari mu gihe uwo muduga wabubuze ingoma event yo bihomvye oya ni gute we muyumvira gusa yuko wobura akavuga tukwimvira yuko umuduga ushobora kuba uhari cyane ushobora kuboneka pana kunyira ko wobura tugiye kumva ko hazoba hari abantu 11 muri iryo higano ngo muri abo 11 bazomara indwi babana n'ababiteguye mu maformation atandukanye nivyo numuco temberana bana tuzoba n'umwanya wo kuvugana nabajya bazoba baratanze ama sponsor kugira babazi ya projet zo bazoba barateguye juste en fait
bavugane umva nabo bazibana bafashe uvuge mu kibazo bashaka gushikako kuko urazi mu minsi nashobora ku minsi ata projet wari ufise ushobora ku minsi udafise ushaka gushikako yego vyiswe Miss Ngoma bisigura ko hariya hava ingoma igitega mbega abakobwa bagiye kubonekamwo nabi gitega gusa cyane ico kibazo twarakivuze hariya ni kuvuga ni Miss Ngoma izo bari Miss Ngoma gusa ufite wewe uri anti uvuka igitega nubi igitega canke mama wawe avuka igitega canke papa wawe avuka igitega urafise urusha rwo kuparticipa muri Miss Ngoma kuko twavuga uti dushiremwo kira muntu kuko ivyo gihe cyo tushaka gukora indi Miss mu yindi ntara tukubone muri Miss Ngoma tukubone kandi no muri iyo ntara oya cyo twavuze uti dukeneye umuntu w'umunyegitega canke se wiwe avuga igitega canke mama wiwe niwe twokorana muri no mwanya dutegura Miss Ngoma cyo twanayise Miss Ngoma parce que urabona ni naho kwa turabikorera byose ni ubwahe bwoba ufise cyangwa nukwiyemera uko ahe mufise ku buryo muvuga ati nta kigiye kutwononera ingoma event kazi kwanza cyambere iyo uri mu kazi gukora ikintu ugusaba kwanza kuba ufise ujya mutima kuvuga kijya kintu ndakwiye kugishikako kandi ukazogishikako rero nabwo bandi baza tuba dufise muri uno mwanya parce que ibintu biko bigenda kandi turanashima Imana kubona aho tubigejeje kuri uno mwanya usanzwe abihagarikiyo nk'umurongozi wa ingoma events ninde kuri uno mwanya ni Hakizimana Alfred mugabo mwabonye yari ari hagati yego ama Mishu Miracle turabona ari kufise byinshi ariko arabivuga ko nawe ajejwe iki ego hajya kira muntu arafise icyo ajejwe Mishu niwe ajejwe ku mfite gusana ko kira muntu afise icyakora nk'iyo tubonye hajya twese turi munani hajya kira muntu afite CJ yiwe gushika kuri uno mwanya mumaze kugera kuronka biyandikisha bangana gute ego bamaze kuhaba nka 20 ko canke 15 kandi tunakeneye abantu benshi cyane nibitinye nimba uri umukobwa uzivuka igitega nimba buri nahehe ingo turagukeneye nawe uhatane kuko hari usanga tugize minsi ugasanga nawe iyo uhashika byari kuryoha cyane kurusha hari surprise tumvise ko izobi hari surprise iguma ivugisha abantu benshi iyo surprise ni nyabaki ko twarumvise benshi bategura ama surprise ariko aherera kuba ama surprise ntitugize tuyabona twumva bavuga ngo yatanzira amahera makeya kuwa mbere uko nuko mbega iyo surprise ni yahe nimba atari banga no sibanga surprise kuyivuga n'ibintu bisanzwe surprise ni nuko tuzokora oya reka tubyihoze kuko usanga ndiko ndamarira uburyohe kuko maze kubwira surprise yose ujya munsi itariki 19 z'ukwezi kwa 12 ntushobora kuza nawe umaze kubenya surprise ngena yisito wihaye image bizwa bimeze uko bazo no ego ariko tuzize ko ari ibintu bizoba bisa neza cyane bitandukanye n'izindi minsi zose mumaze kubona integuro za mbere na mbere tuzitege byari yolo 19 tuzitege hazo hateguye ku bwa mbere na mbere kugira abantu bumve ingene bintu bizotangura biryoshye ego kwanza tuzotangurana muri kwezi kw'icumi hazo harimo preselection niyo tuzotanguza kuko urabona ku kwezi kw'icenda kose twakurekeye abiyandikisha uku kwezi kose kuva ijya tariki twatangurira ko twagira ko lancement officiel ya Miss Ngoma mpaka mu kwezi kw'icumi bari kwiyandikisha gusa nyine ndera kwikana hazobaho evenement start hazobaho ibintu bitatu bikorwa bitatu dufite hariya cyambere kwa niyo preselection hama iyo demi finale hama finale niyo bizogenda birakurikirana ko ego twakubonye uri presentable ujya munsi muri conference ariko no munsi tugusanze umengo usa n'umuri mu bindi mbega ni kubera iki oya none ushaka ngume meze kuriya no nanje ndafise umva sinoguma nicaye hari ariko nijya ndi hafi cyane nayo kuko niyo umva niho ndi kwanza muri no mwanya Yako turizera ko amakuru turonse arayo wemeza kandi afise ukuri niko kuri kwa ingoma event yego ndibaza sinoza ngaho mbeshera ibintu umva bitajanye kuntu yego umuco wa nyuma kuba afise ubwoba yuko bizogenda nabi no nagira ntumire cyane kira muntu wese azi yuko ashigikira intara ya Gitega aze nawe nyine turabakene baze bagira icyo baterereye kugira dukora ikintu gitandukanye n'izindi ntara icyo batigeze bakora kimwe batigeze bashikako ariko twe tugikore yes Keve umudesigner wa ingoma event twabanye neza tugushimire cyane nanje ndashimira cyane ndaho TV kubona mu munsi mwatugendeye musaba yuko twavugana hama ndasabe cyane yuko aba miss cyane bo kwitabira kino gikorwa kuko kirakomeye cyane zo ibintu byiza kuko utaje uzohomba yego utaje uzohomba gusa
biyandikisha ari benshi kandi bagume baza hama nimwe bagire kugira subscribe kuri Ndaho TV tugume dukurikirana ibizo birabiri Gitega kila minsi murakoze. Yes, merci beaucoup kuri wewe wadukurikiranye ku mwanya wose twabanye mu kiganiro twari live kuri Ndaho TV. Merci kuri wewe maze kugira subscribe utaragira subscribe, like, share na comment. The MC The Ninja number 1 kuri micro, The Ninja number 2 Dosi kuri kamera. Merci beaucoup, bye bye.